Nikaze inshuti mukunzi w'iganiro bicano kuri The TV Show ndandago mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho ukurikiranye isana mu ryacu uherereye nko kuri kurabibona ni the one and only akuzana bitandukanye abatandukanye kuri The TV Show niho tugiye kubana ijana kwijana ibiganiro ku munsi ibiganiro bitandukanye n'abagiye batandukanye rero nko bibona no munsi ndi mu Rubirizi aho twagendeye Kabaragaza Building Company isanzwe ifise ibikorwa iri kirakora hano mu gihugu cy'u Burundi numwe mu diaspora babaye hanze bariko barakora bitandukanye bemeye kuzana impinduka mu kwerekana ishusho ritandukanye n'igihugu nk'iryo mwagiye murumva canke nk'iryo mwabonye kuri internet n'abazungu baza ntibabihurizako bamwe bati ni igihugu udashobora kumenya ingene bakubwira ko ari cyambere gikenye ari ugasanga abantu n'abantu bameze neza batwenga igihugu abantu bari kind abandi bakakubwira ngo ni igihugu cyambere gikenye bakagenda hano ku maherara bakakwereka yuko barundi twese ariko tubayeho ariko Sindayiga ya Emile n'abagenzi biwe bariyemeje kukwereka ishusho ritandukanye n'iryo wagiye urumva canke n'iryo wagiye urabona kuri internet abicishije mu mazi meza abicishije mu nyubako nziza The TV Show nikaze tukwereka ibikorwa biri koratunganya nakubwiye yuko bamwe mu ba diaspora bariko barakora ibikorwa uyu nakubwiye ntiyabanje kuja za Canada ntiyabanje kuja za Amerika ariko nyene muri Afrika ibikorwa bimwe yagiye arakora ubuhinga yagiye ariga arabuzana muhira naramukweretse hariya kuri Ndundi TV naramukweretse canke twarabonye ibiganiro twakoze hariya kuri Radio Ndundi Culture mu kiganiro Kevin Kiyago n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye rero nzoza ndakwereka bamwe mu barundi bavuye hanze baza gukora ibikorwa hano muhira biciye hano kuri The TV Show arimwe mwatuvyaye arimwe muri ko muraturera arimwe muzotuma dukura yitwa Sindayiga ya Emile nikaze cyane kuri televiziyo yacu amahoro neza umeze neza ga Emile turashima Imana yego nagize nti uyu munsi ntegerezwa kuza kubandanya igikorwa natanguye nakuvuga ngo igikorwa cyo kwerekana abari ku kivi kugira ngo ishusho y'u Burundi canke ishusho y'igihugu cyacu ribi ryacafuye bariko baragerageza kugira ngo rihinduke navuga nti reka mbere kuri Emile umwe mu bantu novuga ngo bafashe iya mbere si juste kwitwa umukoresha ahubwo numwe mu bakoresha yerekanya akaruru kadasanzwe usanga ari kuri terre miriwe mpishije nagusanze uri kurakora ndavuga nti uwe mu boss niyo va hari yakaza tugakora hari wambwiye ati kiragoye cyane ujya muri Kongo menya yuko aguma hiruka akora mbere kugira ngo yereke akaruru keza abakozi kweri ki washimye kutitwa umukoresha ahubwo washimye kwitwa umukozi mu bandi kandi warubereye kwitwa umukoresha duheraho murakoze cyane kwanza nitwa Emile Sindayiga nkorera muri societe Kabaragaza Building Company cyane ni naje nsanzo ndayirongoye hanyuma jewe rero sinashimye kwitwa umukoresha ahubwo nitwa umukozi kuko iyo ndi mu bakozi ndaryoherwa kandi ndabankuraja ibikorwa bikagenda neza yego ni wosubiyemwe ivyo navuze nabaje nti kubera iki washimye kwitwa umukozi impamvu nashimye kwitwa umukozi ni kugira ngo iyo ndiko nkorana n'umukozi yego araryoherwa nawe kandi iyo turiko turakorana harimo utuntu ngenda hinyanyura kandi bagenda baranyigira ko nanje nigiye ahandi ego ni Emile Sindayiga yabaye muri Sudan ego mu Butayu no mu Buganda yiga ingene ahantu hatagira amazi hategerezwa kuba amazi neza cyane abizana hano muhira no munsi abarimyi yaba aba diaspora bariko barakora indimo reka ndabibutse ntukarindire yuko imvura igwa haba muci haba mu gihe urona kisi yagira hindagurika ibintu vyagiye biratituka imvura hari igihe uba witeze kari gihe cy'imvura ntigo Kabaragaza Building Company barabikora neza kugira ngo utarindira ngo igihe cy'imvura ni urazana amazi avuye mu kuzimu urubaka twaragiye turabona amashanti atandukanye twarabiberetse duciye kuri Ndundi TV yaduhaye akaryo uno munsi turatanguriye hano aho uri kurakora mbega uno munsi igikorwa mwatanguye haciye igihe muri ko murakora si imyaka myinshi mugitanguye ariko urana yuko impact ibikorwa byanyu imaze kuba idasanzwe mu buyenzi mu mama raho yagize ati ku bintu turiko turabona aba diaspora bariko barakora n'aba bantu bizewe bariko bubaka amazu y'imiturirwa meza turabona yuko izuba visumba Dubai uno munsi abarundi babakira gute yaba bari hano yaba bari hanze y'igihugu muri rusange murakoze cyane abarundi muri rusange bararyohewe bararyohewe cyane gose kubera ko nk'ikintu kijanye n'amazi arakunda gukena haba mu misozi haba mu gisagara nk'amazi turiko turakoresha hano turiko tuyimba ngaha kugira ngo ubibidigu gw'igihumbi y'amazi wumva kugira ngo inzu izokuzure utakoresheje bwa buhinga bwa forage canke ngo wimbe hanyuma zana kamotere kayaduze kugira ngo uzoronka amazi ashobora kuzuza inzu wumva uzokoresha amafaranga nganiki menshi cyane ivyo rero twabikoze kugira ngo duteze imbere iki gisata na cyane amazi aboneke mu gisagara ca Bujumbura amazi aboneke mu misozi
murabona ko n'imvura ikunda kugenda, murabona nk'ubu izuba rimaze iminsi riko riraka, raba ku mabarabara ibihaga birumye. Mugabo yaba hariho ubwo buhinga bwo kwimba amazi yo mu kuzimu, ntituba turindira imvura, tuba twikora kuri yandi twasitoka, twashira mu mabagaje cyangwa twashira mu matanki, agaca dufasha kuvomera ya mirima. Rero umuntu atari turishira mu Kabaragaza Building Company ari nyuma y'amajambere. Ego ugerageje kuraba abarundi babakira gute ibikorwa muri murakora? Murakoze cyane abakliya abene gihugu baho mwubaka kuko baguciremwa muri ko mwubaka ahantu ibisagara biriko bigenda ari biza kuba ari bishasha. Wowe unye tubasanze mu Rubirizi ni hakujya gato ya cara, murumva yuko tuba turiko turegera kurega isagara uretse kigisagara bariko baracagura. Abene gihugu babakira neza nk'abantu mutariko mutuma hahandi bahora bari mu turengarenga, umengo bari bakwiye kwidoga. Ubwo baratahura ibikorwa muri ko murakora, abakliya nabo baratahura yuko ibintu bizimba nta ngorane muhura nazo muri kano kazi kamisi yose. Murakoze cyane. Reka mpere ku bakliya. Twebwe abantu dukorera cyane n'abarundi babo mahanga. Ego. Nka 80% ibi akazi dufise n'abarundi bakorera mu mahanga. Niki gikorwa turiko turakora hano mwende cyo aba mu mahanga. Rero abarundi babo mu mahanga baratwizera cyane, ariko intambamye tukunda guhura nazo n'abantu baba barasize ino beshi barumva yuko bataryohewe kuba abo bantu baratwizeye, baba bashaka amafaranga ahubwo ace mu miryango. Mugabo nabo bakavuga bati twakije amafaranga mu miryango kera ntaco twabonye, twaribwe. Ariko tushije muri Kabaragaza Building Company canke mu societe kanaka ijejwe ivy'inyubakwa, amafaranga yacakoreshwa ivyo yari gutegerezwa gukora. Rero abantu basize aha mu Burundi baguma baduteranya nabo, ariko twebwe ico cyo dukora tubereka ibikorwa bikivugira. Nico gituma ubona uyu munsi unsanga aha, ejo kansanga handi, hirya ejo kansanga handi, kuko baratwizera kuko twebwe nta gikorwa na kimwe duta ngo caratunaniye. Igikorwa cyari cyo cyose turagikora tukakirangiza tukagishikiriza mu mahoro n'umutekano. Niyo mpamvu mubona namwe mukunda kutugendera, nuko namwe mubona atabatwidogera. Ariko nta mwango buri sato, kandi murazi neza yuko rimwe na rimwe hariho abantu usanga baba bafise izindi nyungu barondera, ugasanga bagenda baracafuza umuntu. Mugabo nagomba ndakubwire, abantu bose bazi ibikorwa turiko turakora canke batugendera barashima. Kijanye n'abanyagihugu nabo, abanyagihugu hari abatazi ivyo turimwo, ariko ibi turimwo nivyo guteza imbere igihugu. Naravuze nti Kabaragaza Building Company irateza imbere uburimyi mu kuborosa amazi. Ibitungwa vyari vyarumiye ku misozi muri zo ntara za ruguru byinshi nabihaye amazi. Ubu ibitungwa biranywa amazi kuri kwamye, kandi nabo nabikoreye bararyohewe cyane, baranezerewe. Hanyuma no kuvuga aba banyagihugu rero harimwe abatumva ivyo turimwo, bakazana utuntu two kutugora, mugabo tuyaze birahera. Ugasanga batwakiriye neza, twayaze neza, twakoranye neza, kandi abana babo cyo tubaha akazi, tugahakaza imiryango yabo. Iyo umuntu mubonye aje utazi icazo kumarira, uramanze ukagira karigonga muhogo, mugabo umaze kubona icyo kumariye ahubwo usigara umwita umwubaho. Murakoze cyane. Egome ugerageje kuraba ni ico kibazo warakigarutse ko cyane yuko harimwe mu miryango usanga itaryoherwa, ukumva ngo mwene wanyu muvyarawe aradugije etage, ntiwigeze ubona amahera gucako, ntiwigeze umenya ivyo ariko arakora. Hama akenshi ugasanga barabateranya novuga ngo Fabrice no yigeze kubivuga wa Ubaka Nation Group musanzwe mukora akazi kamwe. Niwe yagize ati abantu bariko baza kubaka, aba diaspora yuko bazana ubuhinga mu Burundi barahura n'ikibazo, kubera ko abarundi benshi bari hanze y'igihugu barataye ivyizigiro, kubera ko inzu y'imiliyoni 100 mu myaka yahera yari menshi cyane, yari nini nya cyane, yari amahera menshi ashobora kukuviramwe inzu nziza. Ari ugasanga umuntu bamukoreye ikintu kitavara ni miliyoni 20 neza cyane. Inzu yayindi na ushika ukarabo kavuga ati no ni chambrette, ni inzu umuntu yayimwubakiye kwa gusa. Donc ni bari abantu b'imiryango aramubwira ko inzu araya amakaca agenda kubaka nke menshi akigira mufuki wiwe. Mbere abenshi hari n'igihe agenda akamugura itonga kubaka, umudiaspora gashika gasanga ntafise access ku nzu yiwe, ntiyanditse kuri we. Ono munsi izo ngaruka ziriko zirabagaruka kugasanga abantu ntibabizera 100%, akora ibintu ari mu makenga, biza kuba
ari uko mwahejeje abonye igikorwa ciwe feedback ni igiki cyokorwa kugira ngo ayo makenga gabanuke mukora akazi mutekanye na cyane cyane abantu batahure ko Burundi ya 2018 atari Burundi ya 2025 vuba cyane mu minsi mikeyi tugiye kwinjira muri 2026 ibintu byarahindutse byarazimbye igihumbi cya kera sico cyuno munsi hoko gwiki cyokorwa nabande kugira ngo ayo makenga here nimwe mukwiye gufata iya mbere igihugu kirakwiye kubibafashamwo canke byokorwa nande urakoze cyane mu bisanzwe amakenga nibo bayiteye burya ahantu mutamu umwe dukorana kunda kumbwira ngo ubwizigirwa ni ikintu gikomeye cyane nubwo butagira amafaranga ariko kabura umwizigirwa ni ikintu gihambaye kandi iyo ubaye umwizigirwa abantu baraguhanahana bakakwizigira kandi niyo ubaye umuhemu abantu baraguhanahana ubuhemu bwo bukagaragara bukaja ku mugaragaro turabimenya twese ikintu mbona twofata iya mbere kugira ngo twebwe abantu dufise amasosiyete cyangwa abantu dusanzwe dufise ibikorwa turiko twarangura ngaha twobanza gufata iya mbere twebwe ngiye tukabanza kuba bizigirwa niho nababandi bazovuga ati kuba nene narahemukiye mwene wacu ari muri Canada kuba nene narahemukiye mwene wacu ari muri Amerika ubu binakinjisha ko ahubwo asigaye arondera abandi bantu batanazinanye nkasanga bariko barakora ariko utibagira ko jewe umuntu nkorera wese ari mu mahanga ndamubwira ati rondera umuntu azokurikirana ibikorwa byawe azara gufotorera ariko hari abace bashiramwe akabirya batazi ivyo twavuganye umviriza inzu twumvikanye ko nzoyisiga irangi risanzwe penti risanzwe ukacuvuga ngo nshaka wall master mugabo amafaranga twari twumvikanye wall master ntirimwo kubera wa muntu rero agerageje ngo raba bandi ngene bagira mugabo ugacu usanga rero wa muntu agomba kuduteranya nawe ikigira kabiri ugasanga umuntu agiye kuri internet abonye kwizine yo mu bihugu vya Buraya hanyuma wewe devu wamuhaye canke igicapo wamuhaye siyo kwizine mwagize hanyuma wamara kubikora uko wamara kubimwereka cavuga ati ngo nkeneye iyi mbere ati ko ariho kwizine nganya ibeye n'inzu ya umuntu abari karubaka yego bivanye na moderne murabona ko haguma hazi ibintu bishasha rero nagoma nsabe abakiriya bacu na cyane hari ibintu tugenda duhura kandi navyo babiriko biratwigisha niyo mpamvu ubu canke kuva ubu umuntu twumvikanye igikorwa turahana amadetayi inzu yawe tuzoyubakisha niki tuzoyikoresha iki kuko ibintu birazimvye ubu uhenze na gatoya usanga homvye miliyoni 50 usanga umyomvye miliyoni 100 rero umuntu mu kugira amasezerano tugiye kwicara hamwe tuvuge inzu tuzoyikoresha ibi tuzoyubakisha ibi tuzoyisakaza amabati ameze uko kugira ngo ntituzokoresha ry'amabati ya dumuzasi ucugoma ngo dukoreshe amabati ya beje 28 yego nivyo mu bisanzwe ibindi bimeze neza nta ngorane yego urakoze cyane uno munsi mugeze ku bikorwa bidasanzwe twaraciye aho muri ko murakora amazi mu gihe amazi mu gisagara cya Bujumbura bien sûr twese tubizi yuko ari ikintu kigoye murafise amashantiye twabonye ku mbaga zanyu asa nk'ayari karahera igitega mu ntara zigiye zitandukanye twarabonye shantiye mu Buyenzi nayo isa nk'iri kirahera za Nyabugete twarabonye ko mufise ibikorwa ndetse no muri za Bubanza uno munsi ugerageje kuraba inyubako ziriko ziragwira hari ikibazo cy'inyubako rusangi cyangwa uburaro rusangi cyavuzwe cyane bivanye n'ukuntu amaze mu gisagara cya Bujumbura ari karagenda raduga ku rugero rudasanzwe hari intererano mufise na cyane ko mwari mwizewe ko bw'ibikorwa mwakoze mukaba muri babandi bigisha abanyamahanga kuza gushira imitahe mu Burundi murakoze cyane hari umuntu ari mu mahanga yampamagaye arambwira ati ngomba gutaha ati kandi singomba gushikira mu nzu jewe nsangiye nabandi ndonderera inzu kereke para hano mu makaritiye ya VIP umpangira inzu arandungikira n'amafaranga iyo nzu nagiye kuyirondera nasanze arakayobera bahinga ubu zirazimvye biteye n'ubwo ahubwo abarundi bari mu mahanga urazi ko ari abarundi bari mu mahanga batazoronka bashikira kubera bazubaye canke bafise wa mutima ngo amafaranga yanje aca yibwa ngo nkayaha umuntu anyubakire ngo nzoshike nshikiri wanje ngo aca yibwa nagomba ntera kama abantu bari mu mahanga bagwiza uburaro mu gihugu kugira ngo turabe ko ibi bintu vyiduga vy'amazu y'amapangano canke haba no kugurisha vyogabanuka rero nk'akabaragaza building company yafashe ya mbere kugira ngo turabe yuko ico kibazo c'uburaro cotorega umuti kuko abantu benshi muri iyi misi usanga umuntu ari inzu
amahera asumba umushahara akorera. Urumva ko biteye ubwoba cyane. Kandi twaguma dutere n'akamo leta y'u Burundi n'abayirongoye bafashe kugira ngo iki kibazo ciduga ry'amazu barabe ko cogabanuka, cogabanya umurindi. Yego. Twebwe rero nko muri Kabaragaza Building Company ni ugufasha abarundi abato bato abagwizatunga abafise amafaranga n'abafise make kubahuza n'abashobora kubahingurane, kuko ari umuntu adashobora kuronka amafaranga rimwe mugabo ashobora kugirane kwishura ku kwezi. Uwo turafise amabanki dukorana cyo tumujana bakamuha amafaranga bakamusaba ivyangombwa hanyuma bakagira kontra akazoza arabishura ku kwezi. Ivyo turamaze kubikorera abatari bakeye kugira ngo niyataha ntazoje kurondera maison de passage ahubwo ashikiriwe, kuko ashikiyiwe ajya yokoresha muri maison de passage kuriha azoyakoresha ibindi, azonamufasha gusubira inyuma, azonamufasha gutemberera imiryango. Ico kibazo nukuri natwe kiraturagishinga kuko natwe turafise abandi bari mu mahanga batwitura turonderere aho tuzoshikira. Kacu usanga na madolari menshi cyane ubo mbere bagomba kusaba amadolari baje kuvuye hanze bagomba kusaba amadolari. Undungi kiyese nkani ndabanza nkajya umusaya kenshi uzabumva ngo nyambwa yampaye 100 ngo akorera amadolari. Rero usanga ariko bimeza abarundi turi hano ntidutahura ko ubuzima na hariya buzimvye. Ni kubera ko dufise byinshi byo kwerekana muri Kabaragaza Building Company. Yego. Aremereye abantu ko nzotegerezwa kubereka ibyo mwagiye muravuga cyane gose. Tuzova hano tuje aha amashanti yamaze guhera, tuje no mu mirimo ho mwakoze forage neza cyane. Ndashaka imbere yuko duheza kino kiyago cy'uno munsi ndagusanze hano mu Rubirizi. Yego me amajambo 3 canke mu mungane 3 ushaka kuraya gusongora canke uyagorore woshikiriza umurundi ari hanze y'igihugu abona yuko kugaruka kubaka muhira umengo ni ibintu bitaramuza umutima bivanye na kahise canke bivanye n'ivyo abwirwa. Kuko narumvise bamwe bagira bati yo uje kubaka muhira biragoye na cyane cyane iyo uvuye aha bace babitwara bica bimeruku, ugasanga babwirwa n'abantu bari ngaha bakora umwanya ukwiye banasohoka atahasa 8 y'ijoro ataha umukomanze amatara mu gisagara cya Bujumbura yaka atankoho ziri nyuma yiwe byose bimeze neza, mu ugasanga rikabwira uri hariya yuko umuriro waka. Shaka ubabwira amajambo 3 yihumure nk'umuntu ari kuri terre yavuye hanze azubuzima ingene bugoye hanze azi n'ubuzima ingene bumeze ngaha mu gihugu. Kubwanje igihugu cy'u Burundi ni nyabagendwa. Je mpora mpaguruka kuri Gare du Nord isaha imwe y'ijoro nkafata ijya Gitega. Nkava Gitega nkafata ijya Ruyigi, nkava Ruyigi nkafata ijya Cankuzo. Murazi ko hari ishamba kimeza rya Ruvubu. Nkaricamwo saa 4 y'ijoro. Hari amabariyeri abiri abapolisi bakampagarika nkahagarara uvaho kajahe nkababwira nti jewe mfise ibikorwa nihuti Muyinga habereka ibindanga hanyuma nkibandaniriza urugendo. None umuntu ari hanze y'igihugu akivuga ko mu Burundi bicika, uyo muntu ngira ngo na makuru yumva kubanza b'igihugu mugo twe turi mu gihugu ntavyo tubona kandi abantu bariko barakora ibikorwa vyabo umutekano urakwiye. Nta muntu ndumva nsanga kwishantiye ngo utagize uko ntugira uko. Kera murazi yuko byo bikunda kugorana ugasanga utanguje shantiye abantu baguma bakwidogera canke ngo utaduhaye ibi ibintu bitagira amarese na gusa nagomba nkebura abantu bajejwe intwaro nyamba tuje gutanguza shantiye iwawe tukakumenyesha ko muri quartier utwara tuje gutanguza igikorwa hanyuma tukakwereka ivyangombwa bitwemera gutanguza ico gikorwa. Nibaza ko atazindi nkurikizi zibaze kuye guhaba. Ahubwo mama kuye kudufata neza, aba bantu baba bakwiye kudufata neza, baba bakwiye kuduha kaze kuko tuje guhindura ishusho ya commune yawe utwara. Nyamba atamazi yarahari ajya amazi twimvye ujya tuyimbiye swazo yakoresha wenyene. Umwana wawe wazohaca ayakenere wewe wawe maze azokama uyakenere. Rero reka iterambere ritera imbere nyene dukore kugira ngo Uburundi bwogorore. Urakoze cyane Emile. Urakoze nawe. Je nizere ko tusubira tukongera mu bindi biganiro cyane kuri The TV Show. Yitwa Sindayigaya Emile ni Kabaragaza Building Company. Woshaka kubitura yaba mu kibazo c'amazi canke mu kibazo c'inyubako yoca hehe? Urakoze cyane. Twebwe ahantu dukorera keshi twe tuba twireye ku matere. Tuba twibere ku matere ariko turafise biro. Turafise biro mu Buyenzi. Y12 nomero 19. Kandi naho duhafise igikorwa. Reka twe sinakubwiye yuko jewe aho nkoreye cya ndashira biro. Yego. Kandi unkeneye
ubwo nyene ni telefone nibaza ku munsi urandika ibirometero byinshi yembe aho bana mfise n'imodoka ikomeye ego utari hafi ya Bujumbura utari hafi ya Gitega utari hafi ya Bubanza yo gukura he ndavuga ku bari hanze y'igihugu turondera kuri telefone yacu inomero 79 amajana 9 na amajana 779 hanyuma 080 ucuturonka vyoroshe ego canke ukatwandika kuri Facebook Kabaragaza Building Company ucutubona utushireko aka message cyo tugasoma canke naho ukadusanga turafise abasokreteri urashobora kudusanga muri Excellence House muri etage ya 4 nimero 4 urashobora kudusanga mu Buyenzi nkuko namye ndabivuga cyangwa ukadusanga ku materi nkuko namwe mwadusanze kuri terubwira mwe mwansanze ku biro nagusanze kuri ter neza cyane urakoze cyane reka ndagushimira we mukunzi butunzi utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari ubwacu banyita the one and only bitandukanye abatandukanye ahatandukanye urabona yuko nakuzaniye utandukanye ahatandukanye rero reka tubandanye dukurikirana ibiganiro bica hano kuri The Real TV Show ugira ngo tugende turamenya byinshi biriko birakogwa reka dusure duhure mu kiganiro cyacu uyu munsi tirwa gasore ni wari behind camera murakoze cyane